Imana yakuduhaye kudutungira wanuwe n'abagabo n'itekane sangwa n'uweze sangwa n'amahoro meza kuko itegeko ribonyanzwe byose biba bigize biba bivuye. Iki gikorwa rero tumaze mu minsi 3 mwafashe amatike 2,000, 3,000, 4 biragenda. Nkasaba yuko umuntu wese ari mu inama kugira ngo ibyo tuvuga bigaragare aze kwandika arungikire Simeo amahera yakoresheje yitike uburyo yakoresheje bungana ara igitwari kuti jewe nakoresheje ayo mahera tuyandika ahantu tumenye tuti muri ujya mwaka hari umuntu yitanze amahera agera kuri aya amadolari akano muri ko muranyumva ndabinginze muze kubyandika kuko raporo Simeo bazosohora tuzokwerekana urubanza rwose amahera gwadutwaye haba uburaro gufungura na transportation muri ko murabyumva amahera yose rero hava n'amahera Video say oi. Umuco mwiza rero nkuko twabonye muri Amerika aho umukuru w'igihugu bamuja imbere bakamutunga agatoki ko binakora niwe muco tugomba kuresha abana bacu maze uwo muco usasagare mu Barundi aho umuco tuzokwigisha na bene bacu b'igihugu cy'u Burundi kugira ngo ibintu byo kwama muri njyane zishimikiye sanganende no gunyanga amategeko tubisezerere burundu. Navuga rero imbere y'uko aba bantu banyakubahwa nitwe twabagenye nk'uko amategeko abiturekurira n'umurongozi mukuru wa BDUSA urwego rugenwa mu barongozi batowe mu ntara zose bisigura yuko kuba bagenwa n'umukuru w'ishirahamwe ntabagenda bakuye mu bantu biyiwe kuko bagenda bakuye mu barongozi batowe mu ntara urumva basanze bafise ryabanga ryo gukurikirana cyane kuba nyene cy'amategeko nico gituma tubazana ku rwego rw'igihugu tukabatora turavye experience inyifato kuko amategeko abiturekurira mugabo kandi tukabatora muri baba nyene bizigirwa mu ntara kugira ngo ibibazo byananiranye mu ntara zitandukanye bije mu rwego rw'igihugu aba ari ugaruka kubitorera umuti nk'ingingo ya nyuma ku rwego rw'igihugu. Aba rero nubwo twabashizeho hamwe bagendeye ibanga batabaye ibitabanga barashobora kuntura ukuri kwamye kandi aje nabashizeho nk'uko mubona Trump hari abashiraho bakagaruka bakagirane bakamukura bidese royo nico gituma rero twagomba kubabwira yuko urwego ku izina ry'Imana nzima ntabwo twagende kugira ngo bazadukingire muri bano bantu twabagennye kugira ngo bakore ku neza ya BDUSA nibakora ibintu azora ko aribyo twabatumye itegeko rizobafata ingingo yo kubakura tuzobifashanya tubakure twivuye inyuma kuko tuvuga tuti barabaye ibihemu ntibadukore icyo twabatumye byose iboye ni muri numero rero baremeye banga imbere y'igihe ariko kuri uwo munsi twese amabanga twebwe turasubira tuyemere imbere y'Imana n'abantu ariko mbere yuko tuca tubambika amafurare umwe wese aragira indahiro akiri icyo avuze ahejeje kurahira baraheza baje kurahira abantu turaheza tubambike umwambaro bazohora bambara igihe cyose bashashe baca urubanza rw'abanywanyi muri BDUSA byose rero nacyo gituma dufise abahinga mu by'ubutungane nyakubahwa Maître Gahungu ari ngaha akaba nawe ari umurongozi w'intara mu rwego rw'amatati nyine ariko akaba ari umuntu kandi
azi byinshi nk'uko twaba tubyumvishanya ngaha mu bijyanye n'urwego rw'ubutungane kubera ko mu mico y'abarundi nta wiyatira sibyo none umuntu agirane aratirwa twebwe rero turabatira muri iryo banga ariko kandi turi kumwe n'abandi bamenyereye iby'ubushingwamanza kugira ngo tuze dufashanye ibintu byose bize bigende neza ariko mbere yuko tubikora nagomba namusabe uyu munyakubahwa avuga ijambo yotekerera bajya abantu imbere y'uko batangura kurahira niyaheza jewe na vice perezida turaheza twambike ivyo bigari canke iyo nyambaro abo bubaho tugire USA nahora ndamutsa Yesu ashimwe kandi tugire ubutungane ariko bose yabaye confused ariko baye confused positivement je fais d'ailleurs charge na bose yitwa BDUSA tugire BDUSA reka ndetse cyane no munsi arya nta gikorwa ciza kitagira intego umunsi umwe je unyakubahwa iyo jambo nyakubahwa sanze muri kunda kose muri BDUSA ariko cyose ndarikunda kuri jewe ubahwa n'ubumwe n'Imana yose nivyo je naciye mu bintu byinshi jewe sinakubwira mbere ukira kwitigwa izina ryanje nkiva ku ishuri ko navuye ku ishuri nca nitwa Kereshiyanshe nkaraprezana memoire naciye mba ndakora muri sentare y'akazi n'umukuru w'abantu b'imanza hanyuma mba umucamanza mumbabarire nihorosuje gatoya ngajya ndabwira igituma nezerewe uno munsi jambo umucamanza mukuru muri sentare y'Ikarusi mu 87 hari kuri Bagaza sentare nkuru ziziye mu maprovince kugira ngo bamwe muri mwebwe barabizi ndabona ko hariho abakuze buhoro buhoro baba bari Burundi nabaye procureur wa mbere w'Ikarusi rero sinababwira ivyo nakoze mu kurwanya abanyananga yivuza no kugarukana umutekano muri Karusi amanja mu Ruyigi no mu Kayanza niho nasezereye akazi ka leta kamara imyaka 5 niko mvuga ivyo kuko numvise ko hariho benshi bari mu rudandazwa dushobora gukorana n'ama-entreprise commerciale mu njama n'umurongozi ivyo vya audit vyose jewe ndabizi ko narabikoze kuko nararongoye leta centrale ndadandaza ibitoro ndadandaza inshato nta kintu nakoze niho 1994 nagaruka ku bwuko garuka mu mwuga wacu ubucamanza rero icandanze arico gituma ngira nti nta gikorwa kibura umunsi mu mwanya nakora ubu nari umushikiriza amanza procureur twarakoranye n'abashikiranganje benshi murabizi ivy'intu ntwaro ingene zigenda barantegetse ibintu byinshi cyane ntembera sinabikoze kandi ivyo hano hari naco vyamwana kugera aho nsezera ku kazi nkora akazi k'ubushingwamanza ndi mu kazi k'ubushingwamanza hariho imanza naburanye abarundi b'abashingwamanza benshi batinye zirya manza zihuriranye n'ivyago vyadushikiye 1993 benshi baratinye kuburanira badasangiye ubwoko twe twahiswemo turi bane dukora na système des Nations Unies tugeraho ibibazo byose Uburundi bwacamwo bajya bose mwumva baza guserukira ONU barambaza bati turondere Maître Gahugu Raphael nibavuga ukuri kuko naravuga mwiradiyo iminsi yose muri radiyo y'Isanganiro barambaza ivyo niyumvira bagwasa mwumva bakiri Dar es Salaam twaragira focus bakambaza ico niyumvira ko botanu ko batotara navuga ico niyumvira rero bajya kubaha mujejwe igikorwa gikomeye cyo gutatura amatara jewe nitwakorana mu Kinyarwanda niho babivuga neza banga n'ubutabera nukuvuga gutabera uji umoso canke iburyo n'umunzani ukuri
gutumberezwa n'umunzani nakunze umutima wo gutungana uri ngaha ingene ubunyakubahwa entre guillemets mumufata mukamubwira ijambo Zeferina ari hari inyuma akavati sinacemeye ico hari ntidukurikirana ata polisi atinya iyo jewe ntafise ijambo simvuga mwabonye ko ntageze ndavuga kenshi harya nawe afise ico mvuga mvuga igihe numva abandi bariko baravuga ivyo nanje nari kuvuga ndabareka bakavuga rero vyinshi nabishimira naratomboye twaravuganye kenshi ntivyamworoheye kugira nyumvishe ko noza muri uru rwego kuko hariho amashirahamwe menshi y'uburyarya yabaye none Imana ishimwe ko mbona yuko intambwe tugeze kuno munsi ishimishije intambwe dusangwe n'intambwe izohindura vyinshi n'intambwe izohindura vyinshi narabibabwiye ejo je sinavuye muri kiriya gihugu kubera ndacance kandi sinakivuyemo kuko n'ubu ndagenda nagiye kuraba agasumba kari niko ndaraba agasumba kari kandi mu kirundi bavuga ngo inkware iritora mw'ishamba ariko agatima kari muhira tora mu nzira agatima kari mw'ishamba murakoze kuko muhira inkware gani mw'ishamba kuko iheba mw'ishamba none natwe iwacu ni hariya ngaha turiko turasura rero kari akajambo ko kubabwira yuko kubatera intege twitera intege kuko ibyo turiko turagira si ugufina si umucezo kandi nashimye rwose fermete na eloquence umuperezida wacu avugana birabona ko ari ikintu nakumwe Janine yabitwigisha ejo birabona ko ari ikintu kiva ku mutima ibwina w'iwabo w'umuntu hahandi aribwa ntiyiyagaze aracari muto benshi turamusumvya imyaka ariko igiciro twari bwakibwira benshi baravuga bati icyo twarize ngo twumvirize cyane ariko tuvuge make ndumva ivyiyumviro ngahana nicaye ariko ndumviriza nkurikira ngo mbega ngo ruriya rwego ngo rega ishirahamwe ntiryabariya bari imbere urya mutama yadusiguriye umurongozi carico kwari ikiraro abandi bajabukirako kijya giti kitaryamye ku nkombe imwe no hirya wojabuka gute ikiraro rero nigitegereza kugira aho kuryama ku nkombe kugira ngo tujabuke tuvyembere rero umushinga ntahe jewe twari tuzinanye namenye neza yo nahora namubona ifoto kuri bijya menyeshe kuri BDUSA no je namubonye bwa mbere ejo hanyuma namenye neza ko ava Inyanzarake ejo avyivugiye nta kindi narinzi ariko Imana idufashe kandi yaduhaye umugabo w'intwari kandi twambuje inyuma tuzoshika kure kuko afise ivyiyumviro vyubaka nta ciyumviro na kimwe ndumva kimusohokamo kandi bisohoka nako ufyonda ordinateur cassette igasohoka haratandukanye no mu mugamba arakubwira ijambo abitse irindi mu mufu Inyanzarake y'uburoga nibwo isohoka kujya ko kuri radiyo kasete irasohoka birasohoka jewe icyo mutoshinga nanjye nuko jewe umwana wanje w'umuhererezi afise imyaka 24 nta matungo nje kurondera muri BDUSA nta mafaveur nta bushikiranganje ndondera ivyo munzontuma technique nzobikora technique wavuze ijambo rikomeye aba bantu bose ubona niba twari tumaze guhura n'abantu nk'ibice 10% ubu ari benshi nibaza ko aho turanye irya mbere twese turabitanga kubona miryango aho turanye irya mbere ntibari bahera ryiza
ni ukuvuga ibyo dukora rero tubikora kubera ko twese tugomba kuba dushishikare rero abo banyakubahwa bose bararangira umwe wese ukwiwe ntibarenze amasegonda 15 gusa hanyuma mu kurangira batuzanire bibiliya iri hafi Bibiliya zashize Bidwese oye Bidwese juru koresha imwe nyakubahwa batange distance ngaha ndabasabe abamubahwa umuntu uri hariya hejuru mu byaro byanyu kuko ndabona ko bitanga tugora kubera bica tugora gatoya hariho agaciro kurusha ibindi nibwo bidwese yubakiyeko kuko byose n'ibyapfa bizopfira muri abo kuko bisibasha kudukura twese nagomba rero dufashanye Vice Perezida atore ujya mwambaro Vice Perezida atore ujya mwambaro ugumye mu minwe turahera rero kuri nyakubahwa Perezida w'urwego rujejwe gutatura amatati ku rwego rw'igihugu uko bakurikirana bose baraheza era arihe era kudufashe era kuvuga Perezida era araza gufatira mikrofone sivyo hanyuma bidese tugomba twumva amajambo abavamo abariko barafata amasanamu bayafate neza babike ahantu muri ntibate sivyo cyo dufasha cyane kugira ngo twumve ingene bigenda mutwemerere ko ayo mabanga nk'uko mwabyemeye mwongere mubyemere imbere y'amaso y'abantu n'abo mugiye gukorera ko muzobikora murakoze imbere y'umukuru wa BDSA ku rwego rw'igihugu imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDSA n'imbere y'indongozi zose zatowe n'abanyagihugu ba BDSA mu gihugu cyose jewe ndabazi Egide ndarahiye ko ntazotigana ku mategeko yose agenga BDSA ndemeye ko nzoteza imbere BDSA mbere niyemeje kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe ndemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDSA niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDSA itera imbere nkanganya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma yego birashoboka Imana ibidufashijemo mukomere amashyi kandi munyarutse imbere y'umukuru wa BDSA ku rwego rw'igihugu n'imbere y'urwego rukuru nshingwabikorwa n'imbere y'abaserukira
abanywanyi bose batowe, jewe niyo nkuru Jeremy ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA, ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA, mbere niyemeje kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo, nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe, ndemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA, niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere, nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma muri BDUSA. Egome birashoboka, Imana ibifashemo. Imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu, imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDUSA, imbere y'indongozi zose zatowe n'abanywanyi ba BDUSA mu gihugu cyose, jewe Mugaji Jean Claude Mpima ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA, ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA imbere, niyemeje kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo, nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe, nemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA, niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere, nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma. Ego birashoboka, Imana ibifashijemo. Wakoze cyane. Imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu, imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDUSA, n'imbere y'indongozi zose zatowe n'abanywanyi ba BDUSA mu gihugu cyose, jewe batazabakunda ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA, ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA, mbere niyemeje kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo, nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe, ndemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA, niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere, nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma. Ego birashoboka, Imana ibifashijemo. Imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu, imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDUSA, n'imbere y'indongozi zose zatowe n'abanywanyi ba BDUSA mu gihugu cyose, jewe Ndayishimiye Florence ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenda BDUSA, ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA, mbere niyemeje kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo, nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe, ndemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA, niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere, nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma. Ego birashoboka, Imana ibimfashijemo.
tubakomera amashyi kandi umwambaro ko bamaze kwemera ko bazobihendera sivyo none twebongera amashuri tubakeze cyane kuko babyemeye atawe ubatumye babyemeye ku gushaka atagahato karimo bari baranabyemeye uno munsi imbere yanyu nk'abagiye kubakorera nk'abantu muzitura mu gihe twebwe tubarenganije nk'abantu muzokwitura mu gihe tubahonyoye hanyuma tukabarenganya ni abanyene rero romva video se igiye kubakirako kuko twebwe tujejwe ibikorwa abantu aho bajejwe kuraba yuko akajagari induru umudurumbanyo ubusumu ubunyonyezi amategeko byose bitagenda neza twaba turiko turakora twebwe nk'abakozi cyangwa abanywanyi naba bazohora bitura umuti rwego rw'igihugu murakoze imana ibahezagire reka rero tuje mu gice cya kabiri hanyuma nk'uko bimeze bwa mbere turabakengurukiye cyane murakoze banyakubahwa n'abanyakubahwa muri imbere yacu hanyuma turabemereye ko tugiye gukora ibyo twemeye hanyuma nk'uko mubizi amategeko turayashingwa hanyuma tukayagenzura ndetse n'abadutoye tukongera tukabaganza ariko tubaganza mu by'amategeko kugira ngo tube twubahirije ibikorwa turimo mu bw'ibyo rero tugashaka nabo batwemerere ko bagiye kutugambukira icyo tuzofata nk'ingingo ko bazotwemererako ubwo rero twashaka tubasabe nabo barahire imbere yacu n'imbere yanyu kugira ngo tumenye tugiye ku gikorwa kimwe tutazotana mu nduyi yagenda basabe rero nk'uko bari ngaha bari babitwemerere ayo fate neza thank you imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko kandi rukaba rwigenga muri BDUSA n'imbere ya mwebwe ndongozi mwese mwatowe mu ntara zitandukanye umuserukire BDUSA n'abanywanyi baryo jewe umurongozi mukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu Samuel Ndayiragije ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA mbere niyemeje kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe ndemeye ko nzorwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma ndiyemeje gukora nakore inyungu zanje ariko nkorera inyungu z'abanywanyi ba BDUSA na BDUSA yonyine ubwayo ego birashoboka imana izibifashemo imbere y'umukuru w'urwego gutatura amatati no kubahiriza amategeko n'imbere y'umukuru w'urwego rukuru rw'igihugu rwa BDUSA n'imbere y'indongozi zose zatowe n'abanywanyi ba BDUSA mu gihugu cyose jewe Kazunge Vice icegera cy'urongoye BDUSA ku rwego rw'igihugu ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA imbere mbere niyemeje
kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo, nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe, ndemeye kurwanya ubusuma n'umunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA. Niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere, nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma. Ego birashoboka, Imana ibifashijemo. Imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu, imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDUSA, imbere y'indongozi zose zatowe n'abanywanyi ba BDUSA mu gihugu cyose, jewe umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu Alphonsine Niyonkuru ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA. Ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA, mbere ndiyemeje kubungabunga ubutunzi bwose bwayo, nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe, ndemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA. Niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere, nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma. Egome birashoboka, Imana ibifashijemo. Imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu, imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDUSA, n'imbere y'indongozi zose zatowe n'abanywanyi ba BDUSA mu gihugu cyose, jewe umunyabigega mukuru Simeon Mpuzumwami ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga umutungo wa BDUSA. Ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA, mbere niyemeje kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo, nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe, ndemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose bw'amafaranga canke bw'amahera muri BDUSA. Niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere, nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma ku ruhande rw'umutungo wa BDUSA. Ego birashoboka, Imana ibifashije. Imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu, imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDUSA, n'imbere y'indongozi zose zatowe n'abanywanyi ba BDUSA mu gihugu cyose, jewe Emeline Gahimbare umunyamabanga ntayegayezwa ku rwego rw'igihugu, ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA. Ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA, mbere niyemeje kuzobungabunga ubutunzi n'amabanga yose BDUSA izonzeza. Nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe, ndemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA. Niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere,
nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma. Ego birashoboka, Imana ibimfashije. Kwa twakomera amashyi. Urumva ko rero banyakubahwa bongera utwemerera icese ibyo bagiye gukora, bongera utwemerera icese ko batazodohoka ku ibanga batanguje kandi bazoruhuka ari uko barishikanye ku buzukuruzi. Twongere twakomera amashyi. Hanyuma igace tubandanya kugira ko umwanya hanyuma abo mu masiteti ntabwo mwese indongo zo masiteti mukurikirana muvuye kuri umunyekiti mukuru n'ivyegera byabo bagira bakurikirana kongera mukurikirana mu masiteti muje ngaho imbere dushobore kubahiza namwe bashobore kubahiza ibirori by'umukuru w'uno munsi. Abaperezida bwa mbere nk'uko twagiye turakurikirana ku masiteti muri izi byo tworohera cyane tuye ku masiteti y'abaperezida bwa mbere. Abaperezida n'ivyegera kaza murazi imbere kugira ngo dushobore kuba ko bafasha kugira ibibangutse. Kandi uje inyuma y'umuntu urakwira egerane umwe singijiremo usubire inyuma byarange cyendo ngakayira Vice President, imuze ngaha atunyarutse. Kubera ko umwanya watujanye tugomba tugerageze mudufashe, sibyo? Iki gikorwa ni ingirakamaro cyane, nicyo gituma tugiha agaciro. Twagiye rero ndavuga mugasubiramwo, muduze ukuboko mwemeze imbere y'Imana n'abantu ko ibintu byose bizogenda neza kandi ko mwiyemeje kuzobikora imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu n'imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDUSA n'imbere y'indongozi zose dusangiye ibanga jewe ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA ndemeye yuko naziteza imbere jewe ubwanje n'umuryango wanje ndemeye kuzobungabunga ubutunzi bwose bwa BDUSA nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato mu bodongoye ndemeye kugwanya ubusuma n'abakaboko ndemeye ko nzokora ibyo nshoboye kugira ngo nkingire nongere ngwanire inyungu z'abanywanyi niyemeje guharanira ikintu cyose cyotuma BDUSA itera imbere nkagwanya icyo cyose cyoza kidusubiza inyuma yego birashoboka Imana izibifasha turakomere cyane mwagira amashireka mu byubahiro byanyu muje inyuma abandi bose basigaye abasekretari abashinguzi muze ngaha tuca
duca dukurikiza amasertifika tuca duhitira abandi bose nibaza ko mwumvise ingene tubigenza nkavuga nti jewe muca muvuga amazina yanyu n'ivyubahiro byanyu imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu imbere y'urwego rukuru rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko muri BDUSA n'imbere y'indongozi zose zatowe n'abanywanyi ba BDUSA mu gihugu cose jewe ndarahiye ko ntazotirigana ku mategeko yose agenga BDUSA ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA mbere niyemeje kuzobungabunga ubutunzi bwose bwayo nemeye kuzokubahiriza abakuru n'abato ku rugero rumwe ndemeye kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi aho bwoturuka hose muri BDUSA niyemeje guharanira ikintu cose cotuma BDUSA itera imbere nkarwanya ico cose coza kidusubiza inyuma yego birashoboka Imana ibimfashijemo abakomiseri bo ku rwego rw'igihugu bazenga imbere banaruke abakomiseri ku rwego rw'igihugu ndavuga musubiremo imbere y'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu imbere y'urwego rukuru rwigenga rujejwe gutatura amatati no kubahiriza amategeko n'imbere y'indongozi zose zatowe mu ntara zitandukanye no kumenyesha BDUSA mu makungu ndarahiye ko ntazigera ntirigana kwibanga ndarahiye ko nzogendera ibanga ry'akazi ko nzokubaha abakuru n'abato ndemeye ko nzoteza imbere BDUSA ndemeye gukora ibishoboka byose ngo mbungabunge ubutunzi bwa BDUSA ndemeye kuzokorana neza n'abatuye mu ntara zitandukanye kuko ni jewe mushinge wa BDUSA niyemeje ko ibanga ryose natorewe nzorikorana umwete n'ishaka umukama azabifashemo ego birashoboka turakomera abantu cyane twese roye badushire rimwe uruhimbo rasize igihugu hanyuma tuce gusozera ndabasaba ko batanga amasertifika dutonde ukunyene hari wese atora ibintu vyiwe aza aca atora sertifika aca agenda dutonde ukuru
abatora imfungurwa Sagambe
North Carolina, Colorado, Alabama, abarongozi bafite USA n'abanywanyi duze ibiganza Pennsylvania, California, North Carolina, Minnesota, abarongozi bafite USA n'abanywanyi duze ibiganza New York, Oregon, Arizona, abarongozi bafite USA n'abanywanyi duze ibiganza Kentucky, Indiana, Ohio, Iowa, abarongozi bafite USA n'abanywanyi duze ibiganza Amerika yose, abarongozi bafite USA n'abanywanyi duze ibiganza. USA, 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 USA.
Umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu, watatutambua kwa matendo. Tengano ni udhaifu, watatutambua kwa matendo. USA, Sangwa Bidi USA, USA, Sangwa Bidi USA, USA, Sangwa Bidi USA. Kuimana, ikenekelezo nyachumi nindwi, rwarane, South Carolina, Colorado, Alabama, abarongozi b'abidi USA, n'abamwanyi, tuzi Uganda, Pennsylvania, California, North Carolina, Minnesota, abarongozi b'abidi USA, n'abamwanyi, tuzi Uganda, New York, Oregon, Arizona, abarongozi b'abidi USA, n'abamwanyi, tuzi Uganda, Kentucky, Indiana, Ohio, Iowa, abarongozi b'abidi USA, n'abamwanyi, tuzi Uganda, Amerika yose, abarongozi b'abidi USA, n'abamwanyi, tuzi Uganda. Sangwa Bidi USA, 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 USA.